iteka n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane kuri ko biravugwa mu gisata c'ubutungane. Turaza kandi kugaruka mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye birabana n'ubuzima bw'igihugu. Ico nkwibutsa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza. Ndagwaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho dukurikirana uherereye mwabana natwe muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubuseruko, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu, abadukurikirana baherereye yani no ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze. Ni inkuru tugiye kugaruka cane cane ku vyabaye ndetse bikavugisha imigwi itandukanye y'abarundi, aba diaspora, abarundi baba imbere mu gihugu ndetse n'abakurikirana hafi ivya politike. Iri nirahira rya Gamarere inkuru nziza nk'umukuru mushasha wa Sena Nahinyuzwa. Uyu akaba yararahiriye ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega imbere ya Perezida Varisito Ndayishimiye. Muti kuki tuzanye ko ivyo ku kirimba c'umukuru Igitega vyose muraza kuvyumviriza. Ni mu gihe icegera c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere, abashikiranganje n'abandi bashikiranganje barahira imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka be n'imbere y'umukuru w'igihugu. Abagize umurwi ujejwe kunywanisha abarundi severi n'abagize CNUDH yaranira agateka kazi na muntu barahira imbere y'inama nshingamateka n'imbere y'umukuru w'igihugu. Ibi ni ibirori vyose biba mwiteka ntangere, abasirikare baba bahari, indirimbo yagize Burundi igasamirana, abategetsi bahambaye mu gihugu n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi bose baba batumiwe. Icyatangaje abantu rero ningene umukuru wa Sena Nahinyuzwa yagiye kurahirira mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gihe bimenyerewe ko abandi bategetsi bose bakomeye mu gihugu yoba abashikiranganje ndetse n'abandi bajejwe inzego zitandukanye zihambaye z'igihugu bose barahirira imbere y'abashinga amateka, abakenguza amateka ndetse n'imbere y'umukuru w'igihugu. Gusa icyatangaje bara nuko Gamarere inkuru nziza umukuru mushasha wa Sena Nahinyuzwa yarahiriye imbere y'umukuru w'igihugu wenyene, izo nzego zindi zitabimenyeshejwe. Twibutse ko uyu Gamarere inkuru nziza aje gusubirira Emmanuel Gateretse yararongoye Sena Nahinyuzwa. Uyu Emmanuel Gateretse nawe akaba afatwa nk'umukuru wa Sena Nahinyuzwa yakoze ibintu vyinshi bitandukanye ndetse bamwe bakanavuga ko azibuka mu bishe ubutungane bw'u Burundi. Ubundi umukuru wa Sena Nahinyuzwa niwe mucamanza akurira abandi bose mu gihugu. Uyu akaba ariwe citegerezo c'ubutungane bw'igihugu, afatanije n'abacamanza bakorana. Umukuru wa Sena Nahinyuzwa atanga umurongo abacamanza bose bisunga mu guca imanza. Uru rwego arongoye ni rwo buhungiro bwa nyuma bwo kubumva barenganijwe n'ayandi masena yose yo mu gihugu. Rero bavuze ko ubutungane mu gihugu bwagwaye, haba harimwo ururaro rukomeye rw'abatwara Sena Nahinyuzwa. Ubundi yari abashinga nahe ngo barakosora vyinshi, baratanga akarorero keza abandi bacamanza bose baheza bakisunga. Mu mateka y'u Burundi harabaye intwari zitari zike zabaye muri ico kibanza. Benshi bakavuga ko kuvaje intwaro ya CNDD-FDD mu mwaka w'2005 ibintu vyunyutse. Sena Nahinyuzwa igirwa ikigwanisho c'ubutegetsi mu njyane za politike maze baniryo bahabwa ikibanza ca mbere mu butungane. Tuyogaruka kuri vyinshi cyane vyagiye biratangazwa n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, bari mu makungu atandukanye ndetse no ku mugabane wa Buraya. Aho tuzogaruka ku vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe ndetse n'abandi benshi batandukanye ku kungene Gamarere inkuru nziza yarahiye nk'umukuru mushasha wa Sena Nahinyuzwa karahirira ku kiremba c'umukuru w'igihugu imbere ya Perezida Varisito Ndayishimiye atari mu nama nshinga amateka ndetse nta n'abakenguza amateka bahari. Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza uyasangize bagenzi aho bari hose kugira ngo baje baramu ba mbere bashikirwa nayo. Ndabaye kaze muri ano makuru. Mu minsi ibiri iheze Gamarere inkuru nziza yarahiye nk'umukuru mushasha wa Sena Nahinyuzwa, arahirira ku kirimba c'umukuru w'igihugu Igitega imbere ya Perezida Varisito Ndayishimiye. Aha rero niho havuye ikibazo benshi bibaza uti mbega umukuru wa Sena Nahinyuzwa ni umukozi wo mu biro vy'umukuru w'igihugu? Umukuru wa Sena Nahinyuzwa nk'uko natanguye mbivuga we ahagararira urwego rw'ubutungane, yarahiriye ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye yari kumwe n'abagize inama nkuru y'ubucamanza.
nta nama nshingamateka, nta nkenguzamateka, nta batumire b'iteka, nta vyubahiro vy'igisirikare eka n'ibindi vyabaye. Aho rero ngo niho habonekera ingene ubucamanza butagira ikibanza cabwo mu Burundi. Ibwirizwa shingiro ubundi ryemeza ko mu gihugu hari ubutegetsi butatu bwigenga. Hari urwego rwa executive rugizwe n'umukuru w'igihugu na leta, urwego rushiraho amategeko rugizwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, hakazaho urwego rujejwe ivyubahirizwa ry'amategeko rugizwe n'amasenarebe na za parike. Ingene rero umukuru wa sena Ntahinyuzwa yarahiye ngo ni ikimenyetso kitabesha ko ubutungane bwabwa n'umukuru w'igihugu, ngabukoresha ivyo ashaka, bakamukorera ivyo ashaka, bamupfungira abadakunda na cane cane abakeba, bukihoza ivyaha bikorwa n'abo akunda na cane cane abica abatavuga rumwe n'ubutegetsi be n'abanyonora amatungo y'igihugu. Ngo niko vyari no ku ntwaro z'imbere yiwe, kandi ngo n'ubu niko bibandanya bimera. Ubundi kibazo caje kuvuka igihe benshi baboneye ko umukuru wa sena Ntahinyuzwa agiye kurahirira ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ata mukuru w'inama nshingamateka, ata mukuru w'inama nkenguzamateka, ndetse n'abandi banyicubira batandukanye mu gihugu baba bahari, mu gihe abandi bose bajejwe amabanga ahambaye mu nzego z'igihugu iyo bagiye kurahira, abo bategetsi bose n'ubundi baba bahari imbere mu gihugu. Uyu Gamariyeri Nkurunziza ni umunywanyi wa CNDD-FDD Vyemanga. Uyu yamenyekanye cyane mu gihe ari umushikirizamanza mukuru, procureur general muri sena risubiramwo imanza Cour d'appel ya Ngozi. Mu mwaka wa 2014 yaragenywe kuba mu bagize umurwi CNUDH, awamwe gushika mu mwaka wa 2018. Uyu numwe mu bagize uwo murwi bahisemwe kwinumira mu kuvyaha vy'agahomberamunwa crime contre l'humanité vyakozwe mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Muri CNUDH ya Jean Baptiste Baribonekeza, Gamariyeri Nkurunziza nimwe bari bajijwe gukingira bariko barahonyorwa n'ubutegetsi, ariko ntaco yamaze, ivyatumye uwo murwi uhanwa uratakaza agaciro makungu statut A. Mu nyuma Gamariyeri Nkurunziza agaserukira n'Uburundi mu gihugu ca Pays-des-Bas. Mu matora y'umwaka wa 2020 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko ariyamamariza kuzotorwa mu matora y'umukuru w'igihugu, Gamariyeri Nkurunziza yaremanze ko rwose ari umunywanyi wa CNDD-FDD ku mbuga ngurukanabumenyi ziwe zose, aramamaza icese umugambwe mu gitero yakoresha ngo CNDD-FDD ebenurire. Mu mwaka wa 2021 Gamariyeri Nkurunziza yarakeje umukuru mushasha w'umugambwe CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo, akoresha amajambo yemanga ko bari kumwe kandi ko vyose bizoshoboka. Amategeko y'u Burundi arabuza abacamanza kuja mu migambwe kugira batunganiza abarundi bose cyo kimwe. Umukuru mushasha wa sena Ntahinyuzwa we yaremanzwe ko umugambwe we wari CNDD-FDD, kandi agakora ibishoboka vyose ngo uwo mugambwe wenurire. Iyi ni imigambwe yose iri mu gihugu. Bati none uwo muntu azotanga akahe karorero ko mu bucamanza? Mu madosiye yerekeye abo CNDD-FDD yita bakeba canke abansi, ese Gamariyeri Nkurunziza zifata gute? Ese ubu nyene ashikiye mu rubanza rufise intumbero yo kubuza Senderi Agathon kwitaba amatora y'umwaka wa 2025 ho azokwitwara gute? Ese mu gihe Gamariyeri Nkurunziza agwanira ko CNDD-FDD yenurira abandi, azokwifata gute muri urwo rubanza rwa Senderi ruzoba rwashinzwe na Honorable Agathon? Imanza zerekeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ni nyinshi cyane. Mbega muri izo manza hoho azifata gute yagaze gufata ingingo kubitwa abansi b'ubutegetsi? Ikitaravuzwe ni ikibazo kubijanye n'amabi akorwa n'abasendede-FDD, ayo nayo yitirirwa arajanwa mu butungane. Ntihocira ngo urubanza umuntu nka Gamariyeri Nkurunziza ko vyatarakora kumburenga arashobora kwikubita agashi agatangaza benshi ngo natabikora gutyo nawe mu mwaka wa 2029 azinjira mu rutonde rw'abakuru ba Sena Ntahinyuzwa bahamvye ubutungane mu Burundi. Ni mugihe kandi ngo abategetsi bihenda cyane mu kubandanya bagena abacamanza ataco bamaze. Nukuvuga ngo kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2007 Honorable Hussein Rajab yari mu bafata ingingo zihambaye z'igihugu. Abategetsi bahambaye bagenwa bimuciye ko mu mugambwe CNDD-FDD. Muri ico kiringo ubutungane bwarakoreshejwe mu mafuti menshi. Kumbure hari ico Hussein Rajab ari gukosora mu butungane iyo abishiramwe inguvu. Budakeye kabiri bwa butungane bwaramufashe buramupfunga kukarenganya imyaka 8. Bamwe bose yari yaremeje ngo baje mu mabanga, nta numwe yamutabaye kubera ubutungane bw'u Burundi ngo bwubatse nabi cyane kandi bwubakiye kuri baniriyo.
Akandi karorero gatangwa ni kuri General Arengiyome Bunyoni. Uyu nawe yarakoresheje ubutungane amarorerwa imyaka 17 yose. Uyashaka yarapfunzwe, uwatashaka ko afatwa yarakingiwe. Igihano cyose ashaka cyaratanzwe. Bunyoni na Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika barigeze ngo no kwifuza isubizwaho ry'igihano cyo gupfa ku gice gikoreshwa kubiyamirije ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza. Aha rero mu babikurikirana hafi bakemeza ko iyo vyemezwa ubu Bunyoni aba yaramaze kwicwa hakoreshejwe iryo tegeko. Aha twahabwa kandi urubanza rw'akamaramaza RPS ijana Bunyoni ngoho yarasasira kugeza ubwo yarazi ko ubutungane buzokwamara inyundo yo guhonda abo yanka, ntigeze yibaza ko nawe buzomuhinduka. Ivyagaragaye mu rubanza rwa General Bunyoni nta kamaramaza pe, ariko n'ababimukoreye ngo bizobagaruka. Bamwe bati ese none Perezida Evariste Ndayishimiye nawe azotahura akamaro k'ubutungane nyabwo aruko akiri urubanza nka Bunyoni? Ese Gervais Ndirakobuca batazenda kugarika azobitahura nawe bamugize nka Bunyoni? Reverend Ndikuriyo we azobitahura nawe bamugize nka Bunyoni? Aha rero niho bahera batanga impanuro ku bategetsi batandukanye b'igihugu cy'u Burundi, abavuga ko bagomba kwikubita agashi bakubitiza agatima impembero bave ibuzimu baje ibuntu. Ubutungane bwiza bwiyubashe kandi bwigenga abarundi bose barabukeneye. Ayo amatungo barundarunda azokingirwa nande mu gihe bazo baravuye muri izo vyicaro? Ese ninde azobakingira ikibi bakoreye abandi mu gihe ukomeye azokwama akoresha ubutungane ivyo ashaka? Yamara ngo ubu butungane bakoresha mu gufyonda abanyagihugu muri munsi nabo ejo bundi bushobora kuzokoreshwa mu kubafyonda. Rero ngico baciza nuko ubutungane bwobaho ari ubutungane butunganiriza bose abanyagihugu, yoba uwifise canke se uwutifise nkuko biriko biravugwa. Nimbwiye kandi hari umunyagihugu ariko aratabarizwa. Uyu ni umunyagihugu yitwa Niyimporera Christophe batazira Kibada. Uyu yitwa Niyimporera Christophe batazira Kibada, avuka ku mutumba wa Mageyo muri komine Mabayeho mu ntara y'Cibitoke. Uyu akaba arubatse, akaba n'umuvyeyi w'abana 5. Mu kazi kiwe ka misi yose Christophe ni umwigisha mu mashuri mato. Mu vya politike naho Christophe yahoze ari umunywanyi w'umugambwe MSD, ariko inyuma y'amatora y'umwaka wa 2015 agaca yinjira muri CNDD-FDD ngaraba umwizigirwa ku buryo ubu yahora arungika kwigisha umugambwe. Reka tugaruke ku nyuruzwa rya Christophe. Ubundi hari ku munsi wa gatanu igenekerezo ya 10 murantunga igenekerezo ry'umunani munyonyi umwaka wa 2024. Uyu Christophe Niyimporera batazira Kibada yaronse telefone y'umugenzi yamubwira ngo bahurire ku Muyange wa Cibitoke. Aha Christophe yarasizeho mu rugo amenyesha ko hari uwumamagaye ngo bavugane ku Muyange. Christophe ageze ku Muyange yasanze ategerewe n'imodoka kamyonete double cabine yari ifise ibiyo bitabona irimwe abapolisi. Abapolisi 3 barurutse baramucakira baterera muri ya modoka iciragenda. Abiwe bararindire ko abataha barabura, niko kumamagara kuri telefoni yo basanga irazimije. Bukeye bararondera mu busho butandukanye baraja kubaza no mwiperereza barabura. Umuryango rero kuri ubu ntitahura impamvu yafashwe muri ubwo buryo, kandi yaravuye muri MSD akinjira muri CNDD-FDD akongera akayikorera ibitari bike. Ni mu gihe mu ntara y'Cibitoke kuri ubu iperereza rirongowe na Leonard Ngendakuriyo. Iyo yahora mu Kayanza ntiyaramenyerewe mu bikorwa vyo kunyuruza abantu gutyo. Arakwiriye ngo kwisubiza agateka mu gufasha umuryango wa Christophe Niyimporera kumenya uwabiyari. Undi amenyerewe mu bikorwa bene ivyo muri iyo ntara niho batazira Muhumure ajejwe imigambwe yose ikomoka kuri CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura. Uyu kandi akaba anavuga ko ajejwe iperereza rya CNDD-FDD muri iyo ntara. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tucikanwe nadushikiriza, usangize kandi no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bisata bitandukanye, aho harimo igisata ca politiki, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu, ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa bigezwe ko mu gihugu. Hari n'andi makuru menshi turiko turabategura tugere tuze kubashikiriza mu mwanya uri imbere, ntimuze gucikanwa. Nkwibutse gufyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tucikanwe nadushikiriza ukaba mu bambere kandi bashikirwa nadushikiriza mu gihe udukurikirana. Amakuru yacu rero nakagaruka. Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.